azoshora umwimbu wiwe azokwandikwa mu gitabo arico twita registre n'abajejwe kwakira umwimbu wo mu kigo anagesa, kandi bisabwe ko araba neza ko ibiro bamwandikiye bihuye n'amafaranga yahawe. Uwugurishije umwimbu wiwe azoronswa urupapuro arigo reçu rwerekana ibikenewe byose by'umwidondoro: amazina, umutumba, ibiro agurishije ndetse n'amafaranga ahawe. Aho gapapuro basabwa abenegihugu kukabika neza, kuko niko kazoheza kakabafasha kugura ibigori mu bambere mu gihe bazoba babikeneye kubigura bimaze gusubizwa ku masoko n'ikigo anagesa. Kugira ngo hasuzumwe neza ko umuntu ashoye umwimbu yirimiye, umuntu wese azoba ashoye umwimbu ungana canke urenga ibiro 500 vy'intete z'ibigori ategerezwa kwerekana urupapuro yahawe kugira agure ifumbire yakoresheje. Mu gihe naho yoba yakoresheje umwavu w'ikirundi, bisabwa ko umukuru w'umutumba n'umufundi w'indimo wo ku mutumba uyo murimyi avako canke arimirako batera igikumu imbere y'izina ryiwe mu ntumbero yo kwemeza yuko uwo murimyi akoresha umwavu w'ikirundi canke uwundi mwavu. Abo bizoboneka ko bashoye umwimbu mwinshi cane, hazokorwa isuzumwa kugira ngo hasuzumwe neza uko itongo barimyemwo ivyo bigori ringana. Aho bizogaragara ko abajejwe intwaro n'uburimyi ku mutumba bemeje ko umuntu yashoye umwimbu mwinshi wiwe ariko atari uwo yirimiye, uwo murimyi yabeshe nabo bose bateye ibikumu bemeza ibinyoma bazohanwa hisunzwe amategeko.